ujejwe iperereza mu mugwi w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RSN yaraye agandaguwe mu gisagara ca Goma, aho benshi bataramenya icoba cagandaguye uno mugabo ajejwe ibijanye n'iperereza cyangwa ubutasi muri uno muhari w'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda witwa Janot Mundeke. Yaraye agandaguwe, abantu benshi ndazi yuko mutarayimenya, ariko mu vyumve biboneka neza yuko ari ikintu kidasanzwe cyo kwikoroka cyangwa inyeshamba zibe zinjiranywe mu buryo zitazisivyo gusa. Ku munsi w'ejo twababwiye muri Mitamba ingene coalition ya FRDC yashoboye kwivugana indiri y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, maze birangira bigaruriye kano gace ko muri Mitamba. Kuri kano kanya twamenye umwanya canke ibice zino nyeshamba zaciye zerekezamwo inyuma yo kubitwa bikomeye nino coalition ya FRDC. Sivyo gusa, muri Kamishongori ni mu misozi yaharamiye igisagara ca Uvira, ni hamwe mu hari hasigaye inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ariko ubu tuvugana inyeshamba zari muri ivyo bice. Amakuru azivuga ko novuga ko ari amakuru adasanzwe ndetse ari amakuru adahumuriza na cyane ku bakunzi b'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda canke ku bafana b'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Sivyo gusa, twigwaneho MLDP yaraye yigaruriye ibisagara bigera kuri 2 hari mu teritwari ya Fizi, aho bavuga yuko hariho abazarendo, ariko twaje turabire hamwe eske bazendo bari bahari canke nibari bahari, eske kwafataho byagenze gute. Kaze ni karibu rero mwebwe mwese tugiye kubana bakino kiganiro mu nkune ndabaramutse, ndabahe n'ikaze kugira ngo dushobore kuyaga byinshi cyane mu byo navuze mu ntangamara z'iki kiganiro tugiye kubana. Ntabwo ndamutse cyane abantu mwese mutukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abumva ururimi rw'ikirundi, abari mu Burundi, abari muri Congo, Rwanda, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, henshi muherereye muri Afrika ni twebwe ngo tuyimare, tutibagiye abari Burayi, abari muri Aziya, abari muri Amerika, abari muri Oceania. Tubabwire ati mwiriwe cyangwa mwaramutse bitegwa n'amasaha muriko muradukurira. Nkuko bisanzwe natamwe ndabivuga, umugabo yarasanzwe ajejwe cyangwa atwara iperereza muno muhari w'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ari ku izina rya Janot Mundeke, yaraye agandaguwe mu gisagara ca Goma. Yaraye yishwe mu gihe urupfu rwiwe rutarabasha kumenyekana. Abenshi bariko baribaza ku bijanye n'urupfu rw'uno mugabo yarasanzwe ajejwe ibintu vy'iperereza, ariko benshi bariko baravuga yuko ari FRDC yoba na wazarendo baba bamaze kwinjira mu ntwaro za AFC M23, baba bamaze kwicengetera kwasigaye ko bayihindura kugira ngo bayihindire mu gihugu cy'iwabo cy'u Rwanda. Ku makuru twarose nuko abenshi bariko baremeza yuko uru rupfu rwa Janot Mundeke rwoba rwakozwe n'abazarendo ndetse na FRDC. Ico twabamenya, uyu Janot Mundeke yarajeje iperereza muri AFC M23, ari muri babandi batari muri plane zuno muhari w'inyeshamba canke atari muri plane w'igihugu cy'u Rwanda. Aho mvuze uko umwana w'ubwenge yumvira mu rwamo. Ibi rero birashobora kuba biriko biritirwa FRDC na wazarendo, atari bo bagandagoye uyu Janot Mundeke. Aya n'amakuru umuntu wese ategerezwa kwibaza kongera kiyishura, agashira mu bwenge bwiwe atahuza ati eske ibi bintu nivyo. Mbega ko tuzi yuko mu gisagara ca Goma hakontorora izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, kandi nawe akaba jejwe ubutasi cyangwa jejwe iperereza, niwe yatwara iperereza RSN nyamba niyenze hariya muri izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ariko tukaza twumva ngo yagandaguwe. Byagenze gute? Eske bamwe mu nyeshamba barashobora kuba babigizemo uruhara runini cyane mu kugandagura zino nyeshamba bakora nazo bakongomani mugabo zidakunda leta yabo cyangwa zidakunda igihugu cyabo. Woho hari umukenyero mushasha woba warabaye. Nosha ndabibutsa yuko bitakiri banga Colonel Nanga yaramaze gusubirizwa, wahoze ari coordinateur wa ASM 23. Amakuru dufite murabizi yuko yasubiriwe na Moyizingerwa nubwo bataramara kubishira hazana cyangwa bayishire public. Ibi nivyo kandi ni kukuri. Rero uyu Janot Mundeke abantu bari kuvuga ngo ni FRDC ngo yamwishe ngo wazarendo ngo barakomeye cyane ngo FRDC ngo bo babingiye mu gisagara ca Goma bakamukara bakamwica. Ibi bintu bidashobora kuba byo, ni nkuko bidashobora kuba navyo, kuko dufatiye
ukuntu iyi Goma irinzwe n'izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda biragoye cyane kugira FARDC cyangwa wazarendo yinjire iryobere ize gutora umutwara iperereza. Aha rero mvuze uko urashobora gusanga ba makenga aribo bamikozeko kuko biraboneka kuko umukozi w'iperereza ari umuntu abagoye cyane. Deja iperereza ryose niwe barizi atagambanye na bamwe muri babandi bamusumba igiti cyangwa bamusumbya ya titre. Ni ibintu bidashobora kumvikana kumva yuko umukozi w'iperereza yo kugwa mu gisagara encore gitwagwa n'izinyeshamba gisagara nka Goma bamaze mu mwaka urenga kw'iminsi mugaka kaza ngo FARDC ngo yatoye ngo utwara mu perereza ngo hanahango yamwishe. Ni ibintu bidasobanuka, ahubwo icukuri abantu bomenya nuko uyu Janoti Bandeke ashobora kuba yishwe n'abashefu canke bamwe mu ndongozi zizinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, kandi ibi birashoboka. Ni navyo bifise amahirwe menshi. Reja Janoti Mundeke mureke kumuharura kuri wazarendo, mureke kumuharura kuri FARDC kuko naho bisaniye, kuko aho yarari ntabwo FARDC yoye nubwo yobike ihashika biragoye cyane kugira wemeze abantu cyangwa wemeze amakungo yuko uyu atwara iperereza mu mwizinyeshamba yoba yishwe na FARDC. Yes, ku munsi wejo twarababwiye uburyo muri Mitamba habaye imigwano idasanzwe. Imigwano yapfiriyemo inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zitari zike. Turi kumwe n'umusesanguzi mu kiganiro ino nkuru twarabashije cyangwa twarayibashikije ko atakibazo na kimwe. Turababwira uko ngene operation yagenze, abahasize ubuzima, ibyahononekariye, uko ngene operation yatanguye n'ingene yahereje. Ariko alafe twarababwiye uko ngene wazarendo ariyo yashoboye gutsinda runo rugamba rwabereye ngaha muri Mitamba, birangira bigaruriye kano gace ka Mitamba. Ibitoye babwiye ku munsi wewe, ariko ntitwababwiye aho zino nyeshamba zimaze gukubitirwa ngaha zaciye zerekera. Amakuru twagiye kuronka mu gatondo kuno munsi nuko abene gihugu basanzwe bari muri buno buce bagerageje gukurikira zino nyeshamba aho zigiye bukebuke, ko urabona yuko iyo igihugu kiri mu bibazo n'umwene gihugu ntabakiri mu civil hagera igihe amera nk'uko iperereza. Rero abene gihugu mu bo twayaze batubwiye yuko zino nyeshamba zikubitwa ngaha muri Mitamba zaciye zihava maze zerekeza muri Nyangezi neza na neza hafi y'igisagara cya Bukavu. Ibi birekana neza yuko baginga muri Nyangezi bakazikoma ni Dobwe no mu gisagara cya Bukavu. Ni kwerekana cyane cyangwa ni byerekana yuko umunaniro uwizinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda uriko uragaragara. Sivyo gusa twababwiye yuko mu nkengera acaye mu misozi ihanamiye igisagara cya Uvira bwakure iyo kure habereye imigwano wazarendo yashoboye kwerekana yuko ubukomezi budasanzwe. Imigwano yabereye mu gace kitwa Kamishongori, na gace cyari dukunze kuvuga mu bijanye n'ino migwano, ariko nanje nakumvise ndatangara ko aka gace nta nubwo nari bwakumve. Rero muri kano gace ka Mishongori hari hakiri utunyeshamba duke twarasigayemo, kuko izindi nyeshamba zo murazi yuko zamaze kwambuka, zamaze gupanda imisozi zikagenda kure yaho wazarendo ashobora kwashikana. Muri izi nyeshamba zari zihari, amakuru dufise nuko wazarendo isaha imwe y'agatondo yabazindukije ku muriro udasanzwe. Imaze kubazindukiza ku muriro yabarashe zino nyeshamba ntizashoboye kurezista cyangwa ngo zitene zigwane, zaciye ziruka maze zihungira mu bindi bice wazarendo itarashikamo. Murabizi yuko ikiragerageza kuduga buke muri iriya misozi kugira ngo bikunde ishobore kwegeza kure cyangwa kwirukana inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Rero mugamwe iyo mugano yahabaye kubera ko babasiriprenye izino nyeshamba zitari zifiteguriye. Amakuru dufise nuko inyeshamba zigera kuri 23 zo zahasize ubuzima muri ino migwano, maze izitari zike zigenda zakomeretse zirashwabagira mu mashamba ku buryo bahavuye batatanye. Ibi rero cyo tuyifatanya n'amakuru ariko aravuga yuko muri coalition ya M23 bariko baranka komandema ya General Sultan Makenga, kuko ngo ndiko berekana yuko kuva bavuye muri kino gisagara ca Uvira bisa nuko inyeshamba zase gusubira ku mafro mu buryo bweruye. Amakuru dufise y'ubutasi ava mu nyeshamba aravuga yuko ubu inyeshamba zitariko zirakunda ivyo kuwizitega ngo zije ku mafro. Ntabwo muri M23 kincho kuja ku mafro bariko baragihurizaho. Gutakaza ubuce muba muri ko muratahura iyo biriko birava, gutakaza abasirikare benshi biba biriko birumvikana aho biriko birava, kuko atagushira hamwe kuhari. Murumva yuko ibintu
biba wanda bagaca nk'ibintu bimera nabi cyane. Rero mwumve yuko aha mu muhari w'inyeshamba ukutumvikana kurahari guhera bavuye mu gisagara cya Uvira. Aya n'amakuru abenshi mutarabasha kumenya cyane utohoza ngo mushobore gutahura mumenye byinshi ku vyayo, ariko mwumve yuko zino nyeshamba zamaze gutatana. Rero twabwira yuko ibintu mu nyeshamba bikomeza kuba nabi kuko hata kubona ibintu byo kutumvikana urugamba rwamaze kubananya. Hageze yuko berekeza cyangwa bava mu bice byose bafashe maje bakaja iwabo bagasubira mu gisagara plutôt mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo baje bava nk'uko twasanze tubibabwira, abenshi bakabipinga abandi bakavyemera. Mugara ya realite mwarayibonye yuko President Paul Kagame we yavyemeye mu buryo budasubirwamo yuko akorana n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda atani byo guca ku ruhande. Ivyo rero amaze kuba abivuga vyatura, hariho ibijuju no kutibijuju bya Kongomani navyo byahise navyo bivyemera. Aha rero tuvuga nka Corneille Nanga ku munsi w'ejo mu kiganiro yatanze n'umumenyesha makuru yaravuze yuko basanzwe bafadikanije n'igihugu cy'u Rwanda muri izi ntambara ziriko zirabera ku butaka bwa Kongo. N'ibintu bakimubaza yamanje kumera nk'ukwepa, ariko alafe birangira yemeye yuko afitaniye mu23 ifitaniye ubukorane n'igihugu cy'u Rwanda kandi mu buryo bukomeye. Mbere wewe yaciye n'umujya yahise azanamo n'abandi bantu twe twasaze tubabwira ko akorana n'u Rwanda, mugabo imbere y'amakungu canke n'isi yose batari bwamenye yuko ibi bihugu biko birakorana n'igihugu n'izinyeshamba z'u Rwanda ziko zirakorera muri Kongo. Twabwira yuko yaciye avugisha kuri yuko na Uganda basanze bakorana mu buryo bweruye bakorana n'uyu mutwe w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Yes, aha rero abakongomani benshi bacabona ko bakurikiye ubwije, abirimbura bakirimbura, abakomeza guhona bakomeza kwishora kuri songoye nk'uko turiko turayibona ngaha ku mirongo y'urugamba. Si byinshi narifise kano kanya kugira ngo ndababwire, ariko rikamanze mu kurangiza ino nkuru ndababwire yuko twigwaneho nayo yatangaje yuko yafashe ubuce bugera kuri bubiri hariya mu teritware ya Fizi, n'agace kitwa Karenguri n'agace kitwa Neheri. N'ubuce twigwaneho yavuze yuko yamaze kuba ibufata bidasubirwamo, yamaze kuba ibufata mu ntoki. Mbere ho yatangaje yuko imaze gufata ubwo buce yakeye yadivansinga ngo mu buce ngo bwarimwo ngo abazarendo mu gace kitwa Rusenda na Ruweba ngo harimo abazarendo. Mugabo amakoto yagiye kuronka nuko ubwo buce atamuzarendo muri no misi yigeze ahakandagira. Twigwaneho guproklama yuko yafashe ubwo buce no kumotiva abasikare bari ku rugamba no kuha icyizere abafana babo kugira ngo babone yuko bari mu bikorwa kandi bidasanzwe. Ariko murabizi byabaye ko muri Fizi baragomba kwigarurirana akanyerwa kugira ngo bikunde bereke abajya babafana cyangwa abajya bakurikirana babakunda yuko bari mu bikorwa kandi bari barakora cyane. Rero kubona twibone kiriya program ngo yafashe ibice mu gihe atamigwano yabaye, ibi muca mu banyisiguro yabyo nta migwano yabaye, mugabo wikura programa ngo wafashe ubuce n'ubundi kandi mu gihe wazarendo yuko yibereye muri position y'inguvu nyinshi udashobora kuyikura mu buce mu buryo bwose wishakiye. Rero mwumve yuko ariko arakwiragiza amakuru ngo tugane yigaruriye ubuce. Nuvuga ko amakuru y'ibihuha tuyatege amatwi kumwe biseruke mu kundi kuko nta kuri kuzuba turabwirwa aho boza bariko turabwirwa ibinyoma gusa. Sinagombye kubarambira muri kino kiganiro cyacu kigufi. Rero mu nkundi ndabashimire cyane mwebwe mwese tubanye muri kino kiganiro. Ndizera yuko mwashoboye kumenya ibyinshi biri ku mirongo y'urugamba, ubuce bwabereyemo imigwano nababwiye nko muri Kamishongori inyeshamba 3 zahapfiriye, izindi zirakomereka, izindi ziriruka. Ibi twababwiye tubabwira n'ikinyoma cyane propaganda kiragwana twigwaneho, tongera tubabwira uburyo inyeshamba zakwisoje muri Mitamba ko zaciye zihungira muri Nyangezi hafi y'Igisagara cya Bukavu. Rero kandi abashimire cyane, ndizera yuko umunsi ukiri muremure tuza kongera kubana mu bindi biganiro byacu byo kuri no munsi. Bye bye.